Ndabaramukije inshuti zanje bakunzi dusanzwe tubana kw'isheni, reka ndabahe ikaze nongere ndabahe karibu ku biganiro ndabashikiriza ngaha kw'isheni ya YouTube. Kubo twatangiranye muri iyi minsi narabahaye amakuru atari makeya, twarabiye hamwe ibijanye n'urugamba abasirikare b'u Burundi bariko baragwana mu gihugu ca Kongo. Abasirikare atari bake barapfuye, abandi barabura ibirengero, abandi barafashwe impiri, abandi baratahanye n'ibiziga turabibona, abandi bari muri Kongo gushika n'ubu, abandi bari bavuyeyo, abari muri EAC. Uyu munsi ngarutse ngaho kugira ngo tuganire ku kintu gikomeye cyane. Abatari bake muradukurikira mukomeje kutubaza ati twarabonye yuko mwatangaje ko abasirikare b'u Burundi bagiye muri Kongo, cane cane abagiye muri mwizi ngabo za Tafok, yuko abatapfuye, abafashwe mpiri, ababura ibirengero, leta yagiye ibyirengagiza. Mu batwandikiye batubwiye ati twipfuza kumenya nimba ba basirikare twabona b'u Burundi M23 yerekana ivuga ko yabafashe mpiri, nimba leta y'u Burundi yarabarekaramye, nimba bazogaruka canke nimba vyaraheze nyene. Mu kwishura kino kibazo nagomba mbanze ngaruke gatoya inyuma ndabibutse umusirikare ico arico. Nubwo ntari umusirikare nanje nisanishije nabo kugira ngo akababaro k'imiryango yabo canke ka bene wabo bumve ko tugasangiye. Umusirikare w'igihugu ni umuntu akomeye. Umusirikare si uw'umugambwe kandi si uw'umuryango umwe, ni uw'igihugu. Ni ukuvuga iki? Umusirikare iyo agiye ku rugamba afashwe mpiri akicwa, ibintu byose abasigaye babwirizwa kugira inguvu ku buryo ikiziga kiboneka, canke uwo yafashwe mpiri bakamurekipera, kwaba kumurekipera barasana bagwana canke mu biganiro. Muhora muvyumva no muri Ukraine, abafashwe ku ruhande rwa Ukraine abatishwe barashobora gusubizwa canke bagafungwa mugo bikamenyekana. Noha muri Hamas na Israel abatafashwe mpiri bashobora gusubizwa mu buryo ubu na buriya. Nuko bigenda. Ni ukuvuga ko rero aha ngombye kubumvisha ko umusirikare ni umuntu akomeye. Umusirikare n'umuntu badashobora guhebuka nyene, uko vyogenda kose baragerageza inzira imwe zibiri zitatu, inzira nyinshi, ku buryo umusirikare atagenda adapotera muri make. Ikintu rero novuga ngo gituma hariho abantu hano bariko barabaza ibibazo nk'ibi, nuko twebwe mu basirikare b'u Burundi M23 yerekanye ko yafashe mpiri. Twibukanye ko ari abapfuye, ariko hariho nk'abafashwe mpiri, nk'aba bose bafashwe mpiri bano ariko utuntu twirabura ngaha bagiye bafatwa mpiri batapfuye. Bizwi yuko abafashwe mpiri abandi abashobora kuba barapfuye, ariko mugabo nk'uyu Mutama uyu yafashwe mpiri, twaramubonye ariko aravuga uyu yafashwe mpiri, uyu yafashwe mpiri. Ni kuvuga ni bamwe bari muri M23 yerekanye. So ego abandi baritavye Imana, aba babigohe, aba babashinguye ejo ba bigohe na Faraja n'ababandi. Ego rero ikintu agomba kuvuga jewe sikindi, abariko barabaza amakuru canke batwandikira batubaza none ko mwagiye muduha amakuru kuva mu ntango n'ukuri kandi mwarakoze turabashimira. Leta y'u Burundi yoba iriko irakora iki kugira ngo bariya basirikare twabonye berekana ko bafashwe mpiri bashobore kugaruka mu ruhongore? Hoba harabaye ibiganiro vyo mwibanga nkuko twaravyumvise canke? Amakuru yo kwizera je mvise gushika uyu munsi nuko leta y'u Burundi itigeze igira ibiganiro na M23 kuva bafatwa, nta biganiro bakoze. Ibi kabisa ubyumve neza, M23
iyo bagira ibiganiro ntibari kubigira ibanga, kandi M23 icyo ishaka yama ikivuga twese turakizi. Yifuza ko Uburundi butarungika abasirikare gushigikira leta ya Kongo kubagwanya. Ibi navyo ku bucuti Uburundi bufitanye na Kongo ntibushobora kuvyemera. Hano naragize n'abatumire bamwe bagaruka kuri ibintu kuvuga ati Kongo n'Uburundi ni pata na kidole, bafitanye ubucuti budasanzwe ku buryo ibyo muvuga byose bidashoboka. Tukiri ngaha rero murumva yuko ivyo M23 isaba bigoye leta y'u Burundi. None dusha twibaza ko bigoye kuba yohagarika ibi bintu, kandi birumvikana nimba ari amasezerano bafitanye canke nimba ari ubucuti, namwe muravyumva. None bano basirikare bacabwa mu mporero canke kubera ko bashoboye kutigwanira canke bakajebajiba bagafatwa, reka bivuge gutya, ni igihano tibafatwa babona n'akazi kabo nibagombe barutambira iyo nyene, ntawo bimenya. Umuntu agaca yibaza none bizogira ihereza irihe? Bazobica? Barabahevye burundu? Bazoboneka? Bazinjira muri M23? M23 yovyemera? Ibibazo nk'ibi abantu baravyibaza. Urumva kuva abasirikare b'u Burundi bagiye ku rugamba muri Kongo bagafatwa mpiri, M23 ikavyerekana, uyu munsi akabata amakuru dufise kubijanye n'abasirikare, abantu benshi bacibaza ati none bizogenda gute? Kandi kino kibazo ndumva ko usibye nyine nkabirengagiza bavuga ati si jewe ntumbaze ntibindaba, ariko wumve ko ari abarundi, ibi nta butovyibaza ingene bizogenda. Bajya abasirikare bafashwe bazojahe? Bazogaruka mu Burundi? M23 izobikorako? Izobarungi kuko nyene? Bizogenda gute? N'ikindi kibazo, leta y'u Burundi ataruhari bigizemwo, M23 izabe byumvira bajya abasirikare ibarungike, canke hazogira igihe nyene bavuga ati mwarabuze biwanyu mwebwe kandi baratugiriye nabi, mwariko muraturasa, mwariko muragirane, hamba bice? Ntawe bizi. Bibaye gutyo vyoba bibabaje n'ukuri, vyoba bibabaje. Jusqu'à maintenant abasirikare bari ku rugamba mw'iyi minsi naraberetse ko bari bagumutse. Hano narabandikiye abashika 150 bari bagumutse bakanka kuja ku rugamba, bashaburiza rutema ikirere baraza. Narabonye muri commentaire abambwira ngo urabesha, ngo Mr Daniel ngo urumva ngo ntabagumutse, ngo ivyo uravuga ngo sibyo. Ntabwo nkubesha, nkubwiye ngo bagumutse, nabimenye bagumutse nyene. Point entre ibindi ushaka nibiki? Baragumutse kandi barorejwe ubwato bazanwa mu Burundi, abandi burijwe indege. Bageze mu Burundi baciye bajanwa mu busho, barafatwa barafungwa. N'ubu bari mu busho butandukanye, Muzinda, Mujejuru, Cibitoke. Uyu munsi kandi ntibariwe neza kubera ko bashikiye mu bihano vy'umuntu yasa urugamba, ariko bobo kubera ko basa n'abari ariyezo gatoya, bahabuwe n'urugamba, babonye ivyashikiye bagenzi babo, hari ukuntu bari mu bihano mugabo bashobora kuzopfungwa, mugabo mu mategeko burya ngo sibyo bigenda iyo basa urugamba. Aje ngo bacagu sinzi ukuntu babigenza, mugabo nyene ngo ntongera kuba, sinzi ko ari uko amategeko abivuga, mugabo murantunga, mugabo gusa numva ari uko. Ariko bajya rero bari mu gasho kandi barapfunzwe kandi bamerewe nabi, kandi amakuru dufise nuko n'ubu atariko baroherezwa kubera ko bapfunzwe batambaye impuzu z'igisirikare, barazibakuye babambura ni bo nta z'igisivile barafise kubera ko babazanye bambaye teni bari bambaye n'izo babazanye teni bari bafise n'izo babazanye bambaye, baca barazibakura, hanyuma baca barabapfunga bambaye uduhuzu two munsi. Ntawe uzi ko bariyubaka bawutumye duhuzu, mugabo amakuru dufise nuko mbere naho bapfungiwe nta muntu yakuriwe kuhaja kubera kumva z'umutekano. Baraza ko turonka amafoto, twaragerageje kuronka amafoto ya bamwe mu bafunzwe, mugabo n'ubu turacazirindiriye, dushobora kuzozironka mugabo gushika ubu ntazo turabona. Kandi murazi ko twama tuzibaha ngaho iyo twazibonye, mwumve ko rero zo turaronka. Murumva rero yuko bamwe mwatubaza ku bijanye n'abasirikare bafashwe mpiri, inyishu niyo. Ntituzi yuko leta y'u Burundi izohava igondozwa ikagira ibiganiro na M23 igasaba bano basoda. Twebwe numva arivyo twipfuza, ko leta yohava yiyumvira igasaba M23
ikabaha bano basoda. Bano basoda rero bagenda muri Kongo, igituma bigoye, reka tuje tugaruka inyuma. Igituma nibaza ko bigoye ko leta igira ibiganiro na M23, gushika isaha leta y'u Burundi ntirigera yemanga yuko yarungitseyo abasoda guhangana na M23. Ikintu leta y'u Burundi yavuze gusa, yavuze ko babateye mu M23 yateye abasoda b'u Burundi mu birindiro. Ubu rero abasoda b'u Burundi bari bagiye mu ngabo za EAC baraye bavuyeyo, n'ibigwanisho byabo byasigayeyo muri Kongo. Babisabiye inzira ko bica hasi ku butaka bw'u Rwanda kugira ngo binyaruke gushika mu Burundi, kandi bino kubera ko u Rwanda ruri muri EAC nibaza ko byo bidashobora kwanka. Nabonye hariho n'abandi basabye inzira baracayo. Ibi rero nibaza yuko uko biri kose uyu munsi abadukurikira niho bibabera ikibazo, bakiyumvira ikigiye gukurikira inyuma y'ibi byabaye. Leta y'u Burundi ntiyigera yemanga yuko abasoda b'u Burundi bagiye kugwanayo mwizi ngabo za Tafoke, nubwo ziriyo. Niri zina rya Tafoke ntaryo leta y'u Burundi rigera icisha mu kanwa. Niryo nyene niryo twebwe nyene twamenye bivanye nuko amakuru atangwa. Hariyo mu mabatayo washikandwi 8 twababwiye, hariya yashikiye muri Kivu y'epfo, twababwiye uko vyagenze. Harabashikiye hariya, kandi mu ntango bagiye guhangana na Rede Tabara na FNL. Muvyumve neza, burya ibi vyo guhangana na M23 ni ibintu vyaje mu nyuma. Nimba yo bari plan nyene bafise ntawo bimenya. Ivyo nibaza ko nkuko bivuga ko amasezerano ahari, birumvikana yuko bo barafise uwo mugambi. Mugabo mu kugendayo nta muntu muri twebwe yemeye ngo barafise umugambi wo kuzohangana na M23. Ubwa mbere bagiye guhangana n'abasirikare b'u Burundi, abasirikare bagwanya leta y'u Burundi, bamwe ba FNL na Rede Tabara. Bagezeyo barahanganye, mbere ibice bashikiyemwo Rede Tabara barayirukana na FNL, kuko barafise ibigwanisho bikomakomeye kandi bari abasirikare benshi. Barashoboye kubomora ibice barimwo, bimukira ahandi hantu hatazwi. Abasoda b'u Burundi bafatanije n'abari bahazobereye bimbonera kure, barashoboye gukubita FNL bamwigezayo na Rede Tabara. Abanyagihugu bo mu bice bari barimo baranezerwa, bavuga ati bana basirikare barakaze, kandi ko badukuye ko FNL na Rede Tabara no kuri bakoze cyane. Ayo n'amatemwanyaje mbere twagiye turonka mwamwe. Nyuma y'ubw'ibyo bibaye rero, namwe muravyumva yuko akazi k'abasirikare b'u Burundi kasa n'agaheze, kuko FNL yari yamaze kwirukanwa na Rede Tabara. Nuko baciye bava muri ya Kivu barimwo, baca berekeza ahandi mu bice birimo M23, baca batangira guhangana na M23. Rero gushika n'ubu murazi yuko M23 sagaseseshwa rumuri. M23 ihanganye na FARDC n'abasirikari ba Kongo, b'u Burundi na za Wazalendo na za Nyatura. Ya migwi myinshi ya Kongo nyene yagiye yiyunga kugira ngo bagwanirize hamwe umuhari ubagwanya M23. Bariyunze abasirikare b'u Burundi rero baca baza ari bafise inguvu, kuko murabizi ko byose b'u Burundi no muri story nibaza ko muri histoire y'abasirikare b'u Burundi birazwi ko abasirikare b'u Burundi burya bazi kugwana pe. Namanda bigaruka ko nubwo hari abantu babasuzugura bamwe kumbure bivanye n'inyungu runaka canke n'inzigo runaka, abasirikare b'u Burundi barazi kugwana. Ivyo bakoze mu bihugu bagiye baja kugwanamwo byose biraberekana ko bazi kugwana. Abasirikare b'u Burundi honyene nta bigwanisho byinshi bihanitse bafise, mubwo baragwana bagashika kuri objectif. Muri Somalia Mogadishu ivyo bakoze mu bibazo abasomaliya ne babizi. Vyumvikana ko abasoda b'u Burundi rero nta muntu akwiye kubasuzugura, barazi kugwana kandi cyane. Ahubwo n'igituma batagwana ni kubera badahembwa. Ndakigarukeko
reka ndababaze bano munkurikiye mumbwire muri komantere, murigera mubona umusirikare yabwiwe kuja muri Somalia kanka? Mumbwire ngo ega ariho ni naka. Murigera mwumva umusirikare yabwiwe kuja muri kurwana muri Somalia canke mu kindi gihugu za Central Africa mo bigeze kuba baja akavuga ngo sinjayo? No kuvuga ntibabica ntibapfa, mbere hariyo abantu bicana gusumba M23. El Shabab araza afise inkoho yambaye n'ibombe akagwana urugamba kugira ngo agushikire atume yituritsa. Urabyumva? Atakurashe aragukwepa mpaka akagushikira, agira gushikire hafi agatuma yituritsa mu gapfana. Niyo ntumbero bafise. Ariko umuntu umusoda w'umurundi aramutena bakagwana gushika mutsinze, canka akamwica nyene, kuko ni ku rugamba niko bimeze. Cumbwira rero impamvu ubu tuko turabona abasoda b'Uburundi bavuga ngo turasavye mudukure muri Kongo, abandi nabo hageze ko baja muri Kongo bagaca bigwaza, abandi bakicereza ngo indege ikabasiga kugira ntibaje muri Kongo. Abandi nabo bagezeyo bakagumuka bakagarukanwa mu Burundi bagashikira mu busho. Turi kumwe muri komantere ndavyibaza, mbwira impamvu ibi bintu biriko biraba. Mbarira impamvu ni yayindi, nagashahara katameze neza, agashahara kadakwiye. Iyo babonye bagiye gukorera ubusa bavuga bati ntidushobora kwimira gukorera ubusa. Ntidushobora gukorera ubusa ngo amanguru tuze no gupfa. Urumva baragenda, amafaranga bemerewe ni makeya, bakabona ntica ntikizi. Je ari naho numva novunira akagohe Kongo. Nimba Kongo izi bino bintu canke nimba bibona, ibona yuko ari abasirikare b'Abarundi bariko barajayo bakagwayo bakazira ubusa canke bakankakujayo kuja kuyifasha, bakwiye kudiringa na leta y'u Burundi. Ikintu twabahaye, amafaranga twabahaye mwarakoresheje gute? Bagakurikiranira hafi ubuzima bw'abasoda b'Abarundi bari muri Kongo, bakaraba impamvu hari bitameze neza, hanyuma bakavuga ati umusirikare nahabwa ico agenewe. Jewe ndazi bavuga ngo umusirikare wo mu Burundi ubazoja muri Kongo azohabwa amafaranga amadolari 200 ku kwezi, ni 800 vy'amarundi birenga, yaba mu miliyoni. Ibindi babwiza ukuri 900 ubu nivyo birimwo. Umusirikare akumva azoronka amafaranga w'umurundi, bogwanira kuja muri Kongo, mwe mugatangara n'ivyo gupfa ntavyo baba bakinezwe, kubera bavuga ati twamaze kuronka amafaranga. Nimba ndiko ndabesha umbeshuze, aho leta y'u Burundi rindi panika ikababara ikaruha ikarindi ibikora ibundabunda itemera ko abasirikare b'u Burundi bariyo. Nimba barasinye ko abasirikare b'u Burundi bajayo kugwana, nibabaha amafaranga babashimishe, agashahara gakwiye, hama abasirikare b'u Burundi urabe ukuntu bagwanira kuja muri Kongo, kandi bagakora n'akazi neza na M23 bakayihanga. Nimba babatuza, nimba batabatuza, mugabo nupfa akavuga ati mfuye natenye kugira ngo aya mafaranga ndayashikane. Ariko baranaba bashika intege two dukorera ubusa, two duhangana n'abantu atacyo dupfa, nta n'amafaranga turonka, ntituri turabacancuro badahembwa, kaca bituma bagwana nabi. Ivyo n'ukuri. Ariko bino keshi umuntu abivuze hariho abantu bacamona nk'umwasi, kumbure ngo bavuze bitakuraba canke ababifisemo inyungu bakabona ko wakoze ibintu atari bitabashimisha. Ariko jewe ndumva iyi muri analyse yanje mbona yuko abasirikare b'u Burundi bizwi ko bariko bakora udufaranga dukeya, bigatuma banka no kugwa ku rugamba. Bukemura ikibazo co kubaha amafaranga ku buryo bahembwa neza, bakaronka amafaranga akwiye, bo kwisabira kuja muri Kongo. Mbere reka tureke Kongo, nejo hashobora kubuka n'ikindi gihugu kivuga ati nimuze mudufashe, cabaye cyo bafitaniye ubucuti canke batafitaniye ubucuti. Icyo kintu kikabagwa mu matwi, nukuri bose bo kwisabira kujayo. Je nabaye akararo muri Somalia,
baremera bagatanga n'ibiturire mu gisoda, bakemera cya kintu bita kubamena amaso, bakanyaranira kugira ngo bashire muri liste y'abazogenda muri Somalia, kandi baba bazi ko bazogwayo bamwe bamwe. Hamaze kugwayo abasoda benshi ku rugamba, ibi mugo ntacyo babwira, kubera ko baba bagiye ku kazi, kandi n'umusoda nawe afise inkoho utamwishira kwica, avuga ati ninapfa umuryango wanje uzoronka amafaranga ugura inzu nziza ubemwo abana bige neza. Burya nico kintu gituma bagendayo. Niyo mpamvu niyo babahemukiye bakanka kubahemba, twama tuza ngaha twavuga ati reka guhemukira abasoda murabahemu kuko baritanze, ifo ko mubahemba neza, bareke kuregreta impamvu bagiyeyo. So nuko rero ndumva abasoda mubakuriza agashara vyari sawa. Ku bantu rero mwatwandikiye mutubwira ati se none abasirikare bafatwa mpiri muri Kongo, bamwe bafatwa tutazi ibyabo, vyaraheze, bazosubira bakurikiranwe na leta. Inyinshi twobaha nuko leta itigeze ivuga ikintu na kimwe ku bijanye n'aba bafashwe. Ikintu gusa leta yaravuze ku bijanye n'abasirikare batewe na M23, ivuga yuko babasomborokeje, basanze mu birindiro bakabatera, kandi nabo nyene ntibarabatafoke. Ntihenze bavuze abasirikare ba EAC ko baba batangiriwe, bariko mu mayira abajana mu birindiro byabo, ariko M23 nayo mu kwiregura avuze yuko bariko bagenda kubatera mu birindiro byabo abasirikare ba EAC. Ariko tafoke yoyo nizi ngabo ziri ku ruhande zagiye y'amabato yashika mu 8 yagiye yatangiye hangana na FNL na Rede Tabara, mu nyuma za guhangana na ntuze rero na M23. Murumva yuko bitandukanye gatoya. Uyu munsi rero uwo kubwira ngo arazi bigiye gukurikira kugira ngo bana basirikare bafashwe mpiri bagaruke mu Burundi nibo babeshi. Icyo twemeza nubwo atabiramenyekana, barashobora gukora ibiganiro mu ibanga, nivyo bano basirikare bakabarekura bagize ivyo bemeranira hagati yabo. Mugabo ikintu cyo ntabona nuko hazoba kwemera yuko bano basirikare bagarukanwa, baba bahagaritse urugamba rwo guhangana na M23, kubera mu bintu maze kubona byobyo Kongo iracafise ibibazo kubera ubutunzi ifise. Urumva n'abanyarana bose nta rukundo bafitiye Kongo, bafise n'ibindi bintu baprofita bironderera muri Kongo, kandi bino rero bamwe bazobigerako kubera ko Kongo nayo ubwayo mbona umenga sinzi ukuntu ihagaze. Nibahagera rero bagashobora kugera ku byo bipfuza, no kuvuga bakaronka tuno tuzahabu, tuno tubitwa agaciro, ntibizotuma bumvikana ku bijanye no guhana abasodaje guhagarika intambara. Ubu ntacyo noshinja Burundi, ntawuzi intumbero yabo ko ari gufashanya hagati y'ubucuti Burundi bufitanye na Kongo, nkuko twabibonye la fois passée. Murazi leta president wa Kongo Felix Tshisekedi yaraje mu Burundi aratera n'igiti hariya kwa Ntare House, aravuga ati ubu n'ubumwe dufitanye na leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi yagiye muri Kongo, President Evariste Ndayishimiye nawe nyene aragera Kinshasa, aragirana ibiganiro na President wa Kongo, no mu nyuma barasubiye, President arasubiyeyo, na Tshisekedi yaragarutse mu Burundi mw'iyi minsi, kandi baba baragiranye umubonano mu mwanya mutoya ku kibuga c'indege ca Bujumbura. President Felix Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye baba barabonanye gatoya ku kibuga c'indege baraganira. Aya makuru nubwo tutayamenye neza, ariko vyaravuzwe. Aho biganisha hose ntawuzi ko koba ari kugira ngo bino bibazo bikemuke. Ego so nihagira amakuru tumenya ku bijanye n'abandi makuru ariko aravugwa hagati y'ukubonana kwa ibiganiro hagati ya M23 na leta ya Kongo, hari amakuru tutarasesengura, nitwamara kuyabona neza turaza kuyabaha. Ntawuzi ko vyo biganisha aho abasoda b'u Burundi borekugwa canke bagakugwayo abariyo. Ndabibutse kandi yuko hagati aho uyu munsi ingabo za SADC zaraye zinjiye muri Kongo, zarinjiye. Burya EAC yavuyeyo, SADC yinjira, kandi abasoda basigayeyo b'u Burundi muri Tafoke bo bagiye kwifatanya na SADC. Ntawuzi yuko rero
bine bizoca bituma ahubwo abafatiwe muri M23 barekurwa canke bagirirwa nabi. Twifuza ko barekurwa, muravyumva namwe nk'abarundi. Mu kurangiza ndabwire ko ni nabona yandi makuru ngaruka nkayabaha canke ejo nkazoyabaha, ariko kandi nanabashimire kubera ko muradukurikira kandi muratwereka urukundo, tubibonera muri commentaire canke mu ntererano muduha mu kutwandikira kuri WhatsApp. Mu kurangiza ndanayikwibutsa ni plus 358 46 58 31 314 akameza guteranya 358 56 58 314. Jewe nitwa Daniel Mugisha, murakoze cyane.